nk'ibisanzwe amakuru y'uno munsi reka tuyahere muri Primus League. Primus League baraza kuba bariko barakina juruna yabo ya 16 ndavuga urukino rwabo rwa mbere rwo gutangura igice ca kabiri cyo gusubiriza ni tureka turaza guhera ku rukino ruza kuba ariko raba ku munsi wejo ruza kubera ku kibuga urunani igihe aza kuba ari saa 9 z'umuhingamo amasipiri baraza kuba bariko barakina ndetse n'umugwi wa Rukinzo. Amasipiri baraza kuba bariko barakina na Rukinzo, tukaba tuzi ko amasipiri urukino rwabo novuga ngo rwari ruherutse kubahuza na Rukinzo kuko uko bimeze novuga ngo inkino maherukiyeko nizo muca musubira gutangurirako. Rero mu rukino baheruka guhura na Rukinzo yari yabatsinze ibitsindo bigera kuri 3-2 ni Rukinzo na Rukinzo novuga ngo yarangije fazare iri mu kibanza cya gatatu amanota agera kuri 31 yaje mu ma equipe novuga ngo amaze gutsinda ibitsindo byinshi bari batsinze ibitsindo 25 tukaba twabonye abasore novuga ngo mu karuhuko kari katanzwe na FFB abasore bari bameze neza babakinye n'amamatch amikare twanabonye n'abasore bagiye batandukanye baje kugaragara mu mugwi wari kutegura shane ndavuga bari kumwe na Etienne Ndayiragije muri equipe nserukira gihugu yakinye match amikare na Algeria. No, eske turabona ko runo rukino rutwereka iki urukino rwa Rukinzo na equipe ya Masipiri novuga ko urukino rutaza kuba goroshe ko equipe ya Rukinzo ne equipe yarangije iri mu kibanza cya gatatu muri Primus League mu gihe equipe ya Masipiri na ni equipe yari yatanguye nayo muri Primus League mugiza kurangiza neza muri Primus League novuga ko yabaye nka equipe nziza na nyene yaje kuba iva mu bibanza bibi. Rero novuga ko ni equipe yafashwe n'umukoci ubona ko nayo yamaze kuba bica bigacika cyo ma equipe nkaza Musongati Elia Miburo mumenyereza ameze neza mumenyereza novuga ngo amaze no kuramura abakinyi batari bake uno musi ari kumwe n'abakinyi navuga ngo bameze neza nk'aba Isumayiri Wironja ugashaka abagarije bameze neza shira ko umuvandimwe yaramaze kubatsinda ibitsindo bigera ku 8 uyu de Steman iriho abo sinabakinyi bavuga ngo bari mu equipe ya Rukinzo ugashaka uyu captain wabo umusaza ariko aragenda uyu akina muri defense uyu Zokora nawe nyirafise experience ya ino Primus League yakinye mu gihe kirekire baranakinanye muri equipe ya Royal n'uyu kocha Mibu n'umukocha wiwe rero novuga ko n'urukino novuga ko toroshe kugiye kuraba equipe ya Masipiri ne equipe tuvyibukanye ko muri faza ya equipe ya Masipiri yatsinze equipe ya Vitaro niyo equipe yatsinze equipe ya Vitaro muri faza ya Primus League equipe ya Masipiri yonyene igizindo cyashinjwe n'uyu mukinyi Rambaramba Claude Ndarusanze besha bamuzi izina rya Rambaramba nene muri equipe ya Masipiri equipe ya Masipiri zo bakatari equipe mbe ugiye kurana na staff yabirimwe ba Maya ugashaka uyu yaje kuba kit manager muri equipe nationale Rure wese ari muri equipe ya Masipiri equipe ya Masipiri wana neza yuko nayo yamaze kuba yiyubaka kuko ifise nakinyi bagiye batandukanye novuga ko bamenyere ni Primus League n'urukino bagiye gukina novuga ngo equipe Amasipiri RRB Amasipiri bari batanguye imyemenyerezo officielle ndetse bari kumwe abakinyi bose bakwiye ya myemenyerezo novuga ngo iri serie bayitanguye ku munsi kwigenekerezo rya 17 ku munsi weje niho batangura imyemenyerezo eske urabona mu gihe equipe nka Rukinzo yaje gukina match amikare bakinye match amikare zigera kuri 3 bakinye na equipe ya Shane bakina na equipe ya Bomamuru aho banganije igitsero kimwe ku kindi baragaruka equipe ya Rukinzo ikina na equipe iyi equipe yagiye muri Argentina nyene barakinye match amikare bakinye match 3 kandi bakina match novuga ko zigiye zikomakomeye ni equipe by the way ya Rukinzo yamaze faze yari ya gatatu muri Primus League ubona neza ko afise n'umukoci afise experience yo kwagiye ubivuga uyu Miburu Abubakar rero uvuga ni equipe ya Rukinzo ubona neza yuko nayo yiteguye bikwiye ndetse ni equipe ya Masipiri ni equipe twabonye neza nayo kwitwereka challenge Primus League faze yari kirahera baraje batsinda equipe ya Vitaro ata equipe nimwe ari bwa ni nayo equipe yatsinze equipe ya Vitaro muri Primus League baraza bakitsinda equipe ya Interstar bikurikiranya ni nayo equipe ya Masipiri ni equipe yaje gutsinda equipe ya Tel Aviv bitsindindwi kuri bitatu muri Primus League rero novuga ko n'urukino novuga ko rutaza kuba goroshe ku munsi wejo n'urukino novuga ko ruza kuba rubereye ijisho kuri stade urunani mu ntara ya Cibitoke rero novuga ko n'urukino novuga ko ruza kuba rukomeye cyane kuko ugiye kuraba uyu mukoca Mibura Abubakar n'umukoca aza kuba aje kurondera amanota 3 ku equipe ya Masipiri equipe ya Masipiri ni equipe iza kuba ije kuba ishiramo izindi nguvu nyinshi kugira
bikundike nayo ize kuba ihagarara neza nk'izi ekipe za Bumamuru na za ekipe za Rukinzo mugo ugiye kuraba ekipe ya Rukinzo ni ekipe yakize nuze bagize precision imeze precision neza imeze neza cyane rero mvuga ko kandi tunabisubiriye ekipe y'amasipiri ni ekipe igiye kwitegura novuga ko ku munota wa nyuma nimba batanguye ama entraînement mwiyo ndwiheze nkuko ari kurabivuga ukaciza gukina na ekipe yakoze ama match agera kurane kandi urabe nayo ama match bariko barakina kuzugahura na All Stars ekipe ndavuga ngo umuguserukira igihugu washane haba harimwe abo beza ugashaka ko ekipe ni ekipe navuga ngo ya Bumamuru nayo nyene yari maze kuba izana abasore benshi bagiye batandukanye urumva bamaze kubona ubukomezi bwawe wamaze kubona imikenyero ugiye gukoresha ugacushira ko n'aba basore bariko bakinira ekipe nationale bariko bahura na Algeria urakura vyumva aba ba Keita niho bari ugashira ko n'uyu umwana akiri muto nabonye akina muri defense centrale afise n'igihagararo ciza rero uvuga ko ni ekipe ya Rukinzo ubona neza yuko iri vyitwaramo neza kuko ugiye kuraba ni ekipe ubona neza yuko mwifaze ruturu nayo yiteguye bikwiye rero uvuga ko ku munsi w'ejo abantu bazaba bari Buganda urukino ruvuga ko rusukuye cyane umugwi ndavuga amasipiri ni umugwi navuga ngo watanguye ekipe tangura vyanka tangura ihatahataza no kuba uguhindurwa ko mumenyereza ndavuga Ismail Ntwantare baraza baramubwira ati muvandimwe ibintu uri kuraduha ntabwo bimeze uyu musaruro uri kuraduha watwemereye araza aravayo yiyunga n'ikipe yacaja kwamagara Young Boys ikipe yamagara Young Boys ikipe yari imeze n'abaraza arayizana sivyo muga naho nyine turabona ko ikipe yamagara Young Boys biranka turazangura turibaza SK ikipe amasipiri itandukanye novuga ngo n'umumenyereza Nduwantare niyo solution yari kwiye kuhaba ariko inyuma y'igenda rya Ismail Nduwantare twabonye ikipe amasipiri itangura gutsinda itangura kuduga buke none iza kwisanga mu kibanza c'icenda SK runo rukino rwa Rukinzo na amasipiri amahirwe yacu yahende uyu mukoca bazanye bakura kuri yakojeje ni ekipe ya Musongati uyu mukoca yakojeje ekipe ya Musongati wanashima yaraciye muri Musongati anayiha n'igikombe aya qualification yo gusohoka igihugu uri kura vyumva niwe yaje agira ivyahinduye muri ekipe yande muri ekipe y'amasipiri yariko yifatikanya n'uyu benshi bazi ku izina rya Rure asigaye ari kit manager muri ekipe nationale ugashira ko uyu coach Fero benshi bamuzi ku izina muri ekipe ya Atletico New Oil naye bari kumwe mu staff ugashira ko n'uyu Maya yaciye muri ekipe ya Atletico Olympique ari umukinyi aca muri ekipe ya Regepier Dirac zizase Tanganyika ari umukinyi uyu wese ari muri staff yi ekipe ya Masipi rero vuga ko ni ekipe ya Masipi rona neza ko yiteguye bikwiye by the way baratweretse yuko anashima yuko bariko bavyitwaramo neza uko kumara Fazare muri Primus League mu kibanza c'icenda rero wari ukiva mu cicaro ca kabiri nawe nakazi gakomeye buri kurakora kandi ugiye kuraba ama match bagiye kuba bakina bari kwakina n'izi ekipe za Vitaro za Interstar za Tel Aviv bakaza kagabura na ekipe ya Moso Sugar na yari kizivitwaramo neza mwi Primus League kuko nabo bamaze kuba bijya muri Primus League neza hari ivyahindutse ni ekipe ya Masipo neza ko yari imaze kuba iteranya ko muri Primus League championnat ya Fazare ya Primus League iri kirahera rero nkuko bivuze n'urukino uvuga ko ku munsi w'ejo rutebwa muga uravye precision umugwa Rukinzo wakoze kubwanje ndabona ko ekipe ya Rukinzo ifise amahirwe menshi kurusha ekipe ya Masipiri rero novuga ko ekipe ya Masipiri novuga ngo baraza ko bariko barakira umugwa wa Rukinzo ku kibuga runani nago rukino rwa mbere uza ko bariko ruraba isa 9 z'umuhingamo mu gihe hari urundi rukino nago nyene ruza kuba ruzobera ku kibuga urunani ruzobera ku kibuga urunani Burundi Sport Dynamique ndetse na Message Ngozi urukino rwabo rwaheruka kubahuza mu gice cya mbere cy'ihiganwa novuga ngo Fazare bari bavanye ubusa ku bundi abasore ba Jiminda yizeye twabonye bagiye mu gihugu cy'u Rwanda gukina urukino rwa gicuti baza bagarikwa n'ikipe ya Police FC ibitsindo 4 ku busa tubone iki kwa Message Ngozi ko nibyo twabonye urukino rugera kuri rumwe ariko umusaruro ntabwo warumeze neza kandi kuzuga tsinda ibitsindo 4 nibyo ni ikipe ya Police novuga ngo na championnat y'u Rwanda iri mu iyo motivation bigaza no gutuma abakinyi basanzwe bayikinamo bakaza gukoresha ingufu zidasanzwe eske tubone iki kwa Jimmy Ndayize ndetse no kwa Message Ngozi uyu Jimmy Ndayize navuga ko hariho byinshi yahinduye muri ekipe ya Message Ngozi kuko ari abakinyi benshi bagiye muri ekipe ya Message ugiye kuraba nk'aba amazina agiye atandukanye nk'aba
ba Akimudera Kibar ugashaka amazina agiye kuba atandukanye nk'aba ba Onezima ravuye muri equipe ya Message mugora na equipe ya Message ntigeze itakara cyane egire vyo bagize precision rasinzwa na equipe ya Police bisindo bine kubusa mugora numva ko equipe ya Police ni equipe nayo twabonye neza yuko iri ku rundi rwego mu gihugu cy'u Rwanda kubu tuvugana equipe ya Police ni ya kabiri mu gihugu cy'u Rwanda navuga ko equipe ya Message ngo zine equipe ubona ko yateguye neza mu gihe equipe ya Burundi Sport Dynamique nayo ni equipe navuga ko yegamiye igisirikare kuko ni equipe navuga ko itwagwa na General Dominique ubona nawe ko hariho byinshi yagiye ahindura muri equipe yande muri equipe ya Burundi Sport Dynamique ahubwo ngo nayo ko ndavuga uyu Rambaramba ntabwo ari muri equipe ya Masepira ari muri equipe ya Burundi Sport Dynamique ariko muri equipe ya Burundi Sport Dynamique navuga ko equipe ya Burundi Sport Dynamique ni equipe twabonye neza yuko muri phase yare nayo yajikagira ivyo itanze ugiye kuraba kibanza barimo ntace mukari kibanza kibi Burundi Sport Dynamique bari mu kibanza ca 9 n'amanota agera ku 18 ni equipe nayo twabonye ikora challenge ikomeye ahubwo bari mu kibanza ca 10 bari mu kibanza ca 10 iri mu kibanza c'9 ni RRB Amasipiri ikibanza ca 10 amanota agera ku 18 mugwe nka Burundi Sport Dynamique tuvuge ngo nahantu bari mu kibanza ciza canke bongereza inguvu kugira ngo tubone hariho byinshi Burundi Sport Dynamique itegerezwa kuba yokosora kugira ive muri ico kibanza c'icumi kuko iyi equipe ya Burundi Sport Dynamique navuga ko ni equipe twabonye irimo amazina agiye kuba atandukanye muri equipe ya Burundi Sport Dynamique uravye ni staff yabo ukaraba ukuntu yoroganije kandi ni n'uwo mugwi no mugwi novuga ngo nta bibazo by'uburyo bafise ubundi iyindi migusanga ibibazo biriko birayikorako ni ibibazo novuga byo guhemba abakinyi ibibazo ugasanga hari ibibazo novuga mu burongozi ariko ni Burundi Sport Dynamique bari bien organisé buri ndongozi yose ibifise ikibazo sivyo buri mukino novuga ngo abari ngaho hantu abafise buri gikoresho cya football baba bameze neza baba bafashwe neza prime de match barayironka umusara bakaza bakawuronkera ku gihe est-ce ino motivation novuga ngo iri kwa Burundi Sport Dynamique tukazishira ko na motivation iri kwa Message Ngozi tugashatura n'umusaruro novuga ngo wabonetse mu rukino rwaruka kubahuza inota rimwe ku ruhande inota rimwe kwa Message Ngozi inota rimwe kwa Burundi Sport Dynamique kandi tukaba twabonye ikipe nka Message Ngozi iri imbere ibibanza bigera kuri bitatu paraporo bari ari difference y'ibibanza bigera kuri bitatu kuri binubundi kuko ikipe ya Message Ngozi ni ya gatandatu mu gihe ikipe nayo ya Burundi Sport Dynamique iri mu kibanza c'icumi equipe ya Burundi Sport Dynamique twavuga ko ni equipe nayo imaze kubimenyera iyi Primus League ikigira kabiri nimba haje mu kibanza c'icumi na bari ivyo byinshi bategezwa kuba bakosora muge equipe ya Message yoyo novuga ko imenyereye iyi Primus League wanashimaro n'ibikombe byinshi equipe ya Message yagira twara muri Primus League uno munsi ari kumwe n'uyu mukocha Jimmy ndayizebona ariko avuga mu equipe menshi agiye atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ni n'umukocha ubona ko amaze kuba nawe yubaka equipe yiwe neza equipe ya Message faza muri mwaka weze bahagiye abakinyi benshi turavuga ati equipe ya Message no mwaka turaje tuyibure mugo giye kuraba numukoci wana nayo ko yaciyongezamo amaraso mashasha nk'aba Frank bavuye muri equipe ya Kayanza ugashira ko uyu mwana kiri mutoraja yaravuye kwa Interstar ugashira ko n'uyu Kashinzi Joseph bongeje kontra muri equipe ya Message Ngozi ugashira ko nayo amazina yandagiye atandukanye nk'aba uyu tubaba ba Tony ba Kagabo nabona bakinyona ko bamaze kuba marigiye kirekire muri equipe ya Message Ngozi bafite experience n'umumenyereza bamaze kuba bamenyerana n'umumenyereza Ndayize ugashaka ko n'uyu munyezamu wabo Bienvenue yafasa mu equipe ya Message Ngozi acerekeza imuhinga muri equipe ya Atletico New York acava muri equipe ya Atletico New York agaruka muri equipe ya Message Ngozi novuga namaze kuba amenyera philosophie equipe ya Message Ngozi rero novuga ko nurukino novuga ku bwanje ko haza kuba harimo equilibre uravye match ya Fazar ukuntu equipe ya Message yakinye bari kwakina na equipe ya Burundi Sport Dynamique rero novuga ko ni equipe ya Burundi Sport Dynamique nayo ubona neza ko hariho byinshi bariko bagenda bahindagura kugira barako bova mu ivyo bibanza bikuri mu kibanza c'icumi ugatakaza urukino rumwe uraza gusanga bisanze mu kibanza c'icumi na kabiri rero novuga ko ni na Message Ngozi twabonye novuga ngo umumenyereza yatere ndayiragije hamagara abasore azokoresha muri shane bari abasore bagira kuri 37 mu gihe twabonye haserutsemo umukinyi atari ngumu ndavuga iharimwo Kagabo ahubwo muri shane nta mukinyi numwe wa Message Ngozi twabonye vyatumye ahubwo n'abantu benshi bidogara avuga ati gute equipe ya Message yahejeje
iri mu kibanza ca gatandatu imeze neza ntitubonemo umumenyereza yatendereje ahamagara umukinyi n'umwe wa message ubona abafana benshi bidoze cyane baravuga ati ibi bintu ntibyo turiko turatahura na gato rene ekipe ya message muri fazare nimba baje araba gatandatu kugiye korona ama ekipe ari imbere y'abanyize ekipe za Musongati ugashaka nize ekipe za Rukinzo twariko turavuga ntabwo nabo baza ngo abasumbye amanota menshi rero ne ekipe ya message ubona neza yuko nayo wanashima by the way yatanguye na Primus League iri kinigana ni ekipe ya Vitaro yatanguye muri Primus League iri kinigana ni ekipe ya Vitaro bari ko aba challenge ikomeye ni na ekipe twabonye ekipe ya message Ngozi inagoye no gutsindira kuri kiriya kibuga Chahariya Ibuye Ingozi yanavuga ko nurukino ubona ko ruindiranye ugishika n'abakunzi benshi ba football hani wacu mu Burundi urukino ruza kuba ruhuza ekipe ya Message na ekipe ya Burundi Sport Dynamique nizo nkino zari ku munsi wa gatanu mu gihe no ku munsi wa gatandatu nitwagenda tutababwiye inkino zihari Magara Young Boys izoba iri kumeneza na neza na Aigle Noir twabonye nivyo na match amikare twabonye menshi ariko twabonye abasore babo novuga ngo bariko benshi bari mu guserukira gihugu hari igikombe bakiniye ni ekipe ya Tigre Noir cha Fondation Pax Burundi cabere hari Makamba ubundi iri yasinye ibintu byo muhira ni ibintu byo muhira ekipe ya Tigre Noir iraziragarika ekipe ya Aigle Noir iravuga ko mugabo nabana bato bari kwakina n'abakuze ni ekipe ya Aigle Noir iri kumwe n'uyu mukoca Vivier Bahati ubona neza yuko muri Fazara nabonye bagerageje gushiramo ingufu mugane vya nta musaruro ukwiye hanini twabonye ukwiye mu ekipe ya Aigle Noir ekipe ya Aigle Noir ekipe yaduserukiye muri CAF Confederation Cup ariko iza gutsindwa na bahuye na bahuye na Stade Marie yo muri Marine yaje kubibakuramo ubona neza y'umugwa yabakuyemo ko yabakuyemo bitoroshe ni ekipe ya Aigle Noir twavuga ko naye tumaze ko ndirimwe abana bakiri bato nk'aba ba Keve ugashaka uyu Alfred ba Derari ugashaka ba Alfred twabonye muri equipe nationale intamba mu rugamba bagiye gukina na Algeria ine equipe ya Aigle Noir abona neza nabo yuko bategeza kuba baza bagashiramo ingufu nyinshi kuko ugiye kuraba equipe ya Aigle Noir ni equipe ubona neza nayo imaze kuba yitwara n'ivyo bikombe vya Primus League ni equipe yaheruka gusohokera igihugu ni equipe ubona neza nayo ko na match yari bahuje ni equipe ya Magara Young Boys urukino rwa mbere rwabahuje ni rwaheze kubera ikibazo cyabaye cy'imvura urukino rwabahuje rugira kabiri ekipe ya Aigle Noir yacizitsinda ekipe ya Magara Young Boys ibitsindo 3-1 babandanije ku minota bari bagezeko rero novuga ko ni ekipe ya Aigle Noir ubona neza yuko nayo iri kirakora ibishoboka byose kugira irabe yuko nayo za kuba iniganira igikombe cya Primus League twabonye kwa Aigle Noir abasore bagera kuri batandatu bariko bamwe bakoranye na Shane ikipe itegura Shane nk'abasore nk'aba Alfred we none yanajanye no gukina urukino rwa kivanimwe mu gihugu ca Togo baza gukina na Algeria twabonye abasore nk'aba Abdi Keita bari bameze neza bariko barafashishwa n'umumenyereza Etenda Iragije ziza kubona abasore nk'aba Beni aba Jire Ulimwengu eske bano basore bagira ku munani twabonye bari mu myimenyerezo baraza gufasha iki umugwi wa Aigle Noir bivanye novuga ngo babonye experience mu guserukira gw'intamba mu rugamba hari ikintu biza gufasha umugwi wa Aigle Noir bivanye na ndavuga nuko babonye nuko na performance zabo ko ndetse na ritme babonye mu menyereza Etenda Iragije ariko bakoresha kandi umenye ko haba hari itandukaniro mu gihe uri kurakinira mu guserukira gihugu no kuburi kurakinira umugwi wawe ugiye kuraba ikintu kiza gufasha mu mugwi wa Aigle Noir kiraza kubifasha kuko ugiye kuraba nk'uyu Keita muri equipe nationale namba mu rugamba ariko akina na Algeria yizewe n'umumenyereza aramutanguza mu ruhande rw'inyuma ugiye uyu Alfred novuga ko nabanyene n'umusore umwaka weze muri equipe ya Bumamuru yawe vyarangiye ari atsinze ibisundo byinshi muri Primus League yari meilleur buteur muri Primus League uno musi novuga ko muri equipe ya Aigle Noir ntabwo aramenyera neza kuko ekipe ya Aigle Noir novuga ko ni ekipe irimwe abana bakiri bato cyane nkuko agiye urabavuga aba ba Aderar ugashaka ko n'aba ba Keto ugashaka ko n'aba ba Keve n'abana ubona ko bakiri bato mugiye kuraba ekipe ya Aigle Noir ni ekipe ubona neza yuko ni ekipe ubona neza yuko hariho byinshi ikiri ubaka muri Primus League yani wacu mu Burundi ubona bafite n'umukoce novuga ko nawe afite akabuye kabagabo uyu Vivier Bahati umukoce yaciye muri ekipe ya Aigle Noir aca n'ama ekipe nk'izi za Musongati araca mu gihugu ca Tanzania n'umukoce nabona ko azi filozofi y'ekipe ya Aigle Noir ndetse azi na filozofi ya Primus League rero novuga ko n'urukino ubona ko ruza kuba rurindiranye novuga ko
ni ekipe ya Magarangi Boys twabonye neza na atana precision nibo bigeze bagira kandi ni ekipe yari kwiye guba yokosora kuko uno musi barangije phase yare arabanyuma bafise inota rimwe. Ekipe ya Magarangi Boys ni ekipe yari kwiye gutegura neza phase retour ya Primus League kugira ntuze kubona bakoroka mu cicaro ca kabiri. Uno musi bahombye umukoca wabo Ismail Nduwantare. Uno musi ekipe ya Magarangi Boys ni ekipe twabonyije muri Premier Division itanga challenge kwa ama ekipe agiye atandukanye igatanga challenge kwize ekipe za Message za Vitaro za Bumamuru nugiye kuraba ekipe ya Magarangi Boys ico gihe harimo uyu Claude Besha muzi zina rya Musauzi yarakiri muri ekipe ya Magarangi Boys ameze neza cyane. Uno musi ekipe ya Magarangi Boys turiko turayibura aho twayibonye rero vuga ko uyu president wa Magarangi Boys uyu mu procureur ko yogira na ivyahinduye kugira tuze kubona ekipe ya Magarangi Boys iguma muri Premier Division kuko ni ekipe tuzi neza yuko yari yakoze challenge idasanzwe kuva muri 4e division kaduga muri 3e division ikava 3e division kaduga 2e division ikava 2e division kaduga Premier Division ubona neza ko bariko bakoresha ingufu nyinshi cyane muguno musi ekipe ya Magarangi Boys ni turiko turayibona ngo twari vyategerezwa ko twoyibona rero vuga ko norukino novuga ko kuri ekipe ya Green Noir hamwe buza gukina na ekipe ya Magarangi Boys ekipe ya Magarangi Boys atavyigize ikosora ekipe ya Green Noir turaza kubona yoroherwa ku munsi wa gatandatu nuko bimeze. Urundi rukino rwari rutegekanijwe yari Bumamuru yari gukina na Interstars ariko urukino ntago rukibaye mu keti novuga ngo bandikiye basaba FFB basaba umurongozi wa FFB babwira ati turasabye runo rukino tugungurutse tube turuhagaritse. Imvo nyamukuru yabitumye ni ntabwo bari kumwe n'umumenyereza mukuru Olivier Ninge ko Mutombora bamuze izina rya Mutombora aza kuba yajanye nabashiki bacu badarenze imyaka 200 muri Nigeria. Eske ibura rya Olivier Ninge ko Mutombora tuvuge ko ari ryo giba ryatumye bihagarikwa nyene canke harabandi bari kuza bakahagarara ugiye kuraba kocha principal muri equipe ni navuga ko ari ruremesha muri equipe uyu mukocha ariko ko twabonye Berize ni nahazwe nawe vyaramukoze ko agenda tukabona kwa Interstar bariko barazikina vyaramukoze ko nawe vyatumye yirukanwa muri equipe ya Interstar kuko hari ama match bagiye baratsindwa atari hari kandi arone ivyagiye birononekera muri equipe ya Interstar bivanye nuko atamuntu ashaka gufata ijambo ryanyuma ugiye kuraba uyu Berize amaze kuva muri equipe ya Interstar akaja muri equipe nationale y'abigeme wacu usanga hariho ukudahuza hagati y'uyu kocha wero hamwe na n'uyu aba basova rero vyatumye bikora ko kuyu